Obadiya igice ca mbere usome dore ku murongo w'10. Imbere yuko soma ni tangazo ngoma ngire ugaje twinjira mu nyigisho yacu y'uwo munsi. Ariko itangazo rakwerekeye mbwira umuntu rero ndewe ngo iri tangazo rakwerekeye ibigiye kuvugirwa aha hantu biraturaba twese tano mavuyemo. Ariko ikintu Yesu yavuze ariko aravuga ibijanye n'ivyibihe vy'imperuka canke les moments eschatologiques. Aravuga ngo mu bimenyetso bizokwerekana ukuza kwanje ko kuri hafi canke umuhero washitse hari ikimenyetso nkunda cyane shengo dakunze gutira kwa attention. Yavuze ngo ubwami buzotera ubundi, hazoba impuha z'intambara. Ivyo vyurumva ubu umuntu ari kararaba turiko turegereza Gogi na Magogi. Ariko iki kintu ngo ubwami buzotera ubundi ntiyariko aravuga ubwami gusa tubona hano muri no si, ngarika aravuga ubwami bubiri buriko buragwanira hano muri no si, ubwami bw'umuco n'ubwami bw'umwijima. Ndavyibuka mu misi ya mbere y'agakiza kacu narakunda kwerekwa ama vision ari apocalyptique kuntu. Rimwe ndota inka y'ishuri ishavuye cyane, haro n'iyindi nka yindi y'ishuri bihanganye, mbona biriko biragwana. Sinatahuye neza ivyari ivyo, mwe Imana arambwira ngo izo nka zibiri ubonye, ayo mashuri abiri ubonye, ivyo bipfizi ubonye, Imana irambwira ngo nibigatanya bibiri canke n'ubwami bubiri buriko bararondera gufata ikibanza muri iki gihugu. Ndabwirwa ngo iyo pfizi wabonye yari ifise amabara agomba kwera. Imana irambwira ngo n'ingabo zanje hano muri no si. Nege kubitora mu nyuma muri amajambo tugiye gusoma uyu munsi kuko ndafite nostalgie yo kwibutswa ivyo bihe. Ndumva kubwirwa ngo abo n'aba Yakobo, mugabo mbona yindi numva ngo abo nabo n'aba Esawu. Maze gukura 2018 sizovyibagira ariko ndava Libreville, Imana isubira intwara muri iryo yerekwa, ntangura kwigishwa kubijanye n'ivya Esawu ari we Edomu. Niho namenye neza ko Edomu canke bene Esawu n'ubwoko butahawe umugisha n'Imana, muga bwahawe imbaraga n'inkomezi ivuye ahandi hantu. Murabizi ko Esawu nta mugisha yaronse kuri Isaka, mugabe ijambo ry'Imana tubwira ko Esawu yakomeye yubaka n'ibisagara bikomeye ku buryo na Yakobo yamutinye atamugisha afise, kuko muyuke ko yarabwiye se ati nta numwe wasigaranye, aramubwira ati ntawe. Ubu ndiko ndasenga mwe mu Imana ngarukana aho hantu ntawuzwa kandi Nimerode nawe ntiyahawe umugisha n'Imana, mugabe ijambo ry'Imana ryaratweretse ukungene yabaye cihabugabo, ariko abihawe nande, abihawe n'ubwami bw'umwiza. Iyo abantu bakomera hano muri nosi bakomera kubera amasoko abiri atandukanye. Hari abakomera kubera ico bishigikije, abo n'abanyekanani. Mwibuke ingene Caleb na Yesu bavuze ngo icabakingira cabavuyeko, mu yandi majambo barafise icabateye gukomera, muga bahageze bavuga ngo cabavuyeko. Catubona Imana ize mu ruhande rwacu, bacavuga ati ntimugire ubwoba tugende kuko tutazobura kubarya bwa mutsima. Shenge ndashaka dutahure neza ibihe turimo, kuko gutahura neza ibihe turimo nivyo bizoduha une longueur d'avance ku mwansi wacu, kuko sibijanye gusa
no kuba uri mu bwami bw'umuco ivyo ntibihagije mugabo nuko ubwirizwa kandi kumenya ikibwirizwa gushigikira ubuzima bw'iwawe aho inkomezi zawe zibwirizwa kuva n'uwo mukorana uwariwe n'ivyo yexija kugira ngo ushobore kugendera mu nsindi kuko naribabwiye inshuro nyinshi nzokoma ndabibabwira Yesu yaranabivuze iyi ni moto yanje noite devise yiwanje ko vyukuri ishengero tugendera twe experimenta ubugingo busaguze kuko nta kindi kizana igisuma satani yitwa igisuma natanga ivyo wiwe ariba uyu musi nakiriye umwana w'umukobwa uwo mwana w'umukobwa ambwira l'histoire yabo arambwira ngo maze gukurikirana inyigisho z'amabanga y'amarembo ni amaso yanje yugurutse ngo nsha nibuka ivyo bahoze batubwira mu muryango mukurikirane neza sokuru wiwe akiriho yaragiye arakumukobwa mugabo atanga igice c'inkwano acamagara abashinga naye bose ku gatumba arababwira ngo ikindi gice nzokizana hanyuma mugabo ni ntakizana zina mukobwa wese azonkomokako ntaza kubwe akibivuga numva umutima urasimvye ni hanyuma acarambwira ngo ambwira l'histoire iwabo mama wiwe yaje kurongorwa ahantu yisanga n'umukobwa agira umugore agira ndwi atazi ikintu na kimwe uko nyene sekuru yabivuze mugabo hariho umwe vyakunze muri benshi kuko sekuru yahavuye apfa kandi afata tande cya gipande cy'inkwano nzobabwira the currencies singe tukivuga mu kirundi murabizi neza ko ikintu cyose mu bijana na commerce kugira ngo ushobore kuronka impuzu nuko utanga ikiguzi cyayo okay nzovuga ibiguzi bitangwa kugira ngo amatika cyangwa amaproduit cyangwa amaservice ashobore gutangwa ku marembo y'Ibabuloni muri ayo ivyo nziro nkwanye kwivuga dafise umunsi wavyo harimo ibintu vyitwa amapact iryo jambo yavuze yarivuze ku maraso yiwe n'uyu munsi umwe vyakunze ngo yagiye arondera umupatiri amucisha kw'inkwa nawe nyine agiye kwitangira wenyine ubwiwe baranse kuyakira acarondera umupatiri aramubwira ati vyitswe kari wewe ugiye kunkwera uwo nibaciye arondera abantu aza gutanga inkwano ivyo nivyo vyavuye bituma uyashobora gutanga inkwano niwe wenyene yavuyemo kubera ko naho nyene aronse umuntu wundi aja mu gishingo ciwiwe ariko abasigaye ntibishobora gukunda kubera ko hari umuntu yasize yugaye rero mu bwami bwo kwa Edomu abo kwa Esawu barasizemo amakode mugabe Imana ishimwe ko turiko turamenya ano mabanga iyo ibanga urimenye cyangwa iyo uhisuriwe ikinyegezwa kanaka niyo ntango yo gutangura kubohoka no kugirirwa neza umviriza rero Obadiya rimwe usomera here ku murongo nakuyoka ngahe wa 10 tunyarutse kugira ngo juste nitangaza kugira ngo ndabazane hanyuma twinjira mu nyigisho yacu yo munsi okay kubw'inabi wagiriye mwene nyoko Yakobo kubw'inabi wagiriye mwene nyoko Yakobo uzomaramara naje muri kino kibanza gutangariza umuntu wese ari kuri no musozi kubw'inabi watewe wagiriye ibimaramare ntibizoguma mu nzu yawe ariko ibimaramare biragiye gusubira kuba biteye Haleluya kubw'inabi wagiriye mwene nyoko ivyo bigiye gutuma we umaramara muguma naje gatoya never mind about biriko biraba ibi byose ndabizi yuko turayavuga aya mabanga bibaye ngombwa ko tuvangana saa 5 turahava urazi nta mugore ageze kuvyara agenda kubwira docteur atunyarukirize ndafise dote ku mugoroba hari ikintu tutarangije Haleluya iyo hageze ko umugore avyara ibindi byose biteza guhagarara natwe turiteguriye kuvyara ibindi byose bihagarare kuko
umwana ntasubira kunigirwa mu menshi. Nari mvuze ngo umwana ntasubira kunigirwa mu menshi. Hari abana benshi twabuze, hari abana benshi twatakaje, hari abana benshi ingabire nyinshi, ibihe byiza vy'ikanguro vyabaye avutse. Ivyo bihe ntibizokongera kandi gusubira kwirepeta, kuko isengero riko rirakura, isengero riko riruguruka amaso, isengero riko riramenya neza ivyo byizigizwa no guhamagara kw'Imana. Haleluya. Ntimugire ikibazo, nabye ntimugire ikibazo, turi ku rugamba. Nibi navyo bifate ko ikimenyetso kiri prophetique y'ivyo turimo. Haleluya. Ejo amatara arigeze acika, none umunsi byageze gute? Haleluya. Komeza pastor. Uzorandugwa uheneberezwe. Uzorandugwa uheneberezwe. Aya niyo matangazo ijuru riko riraduha kubijanye n'abari abansi bacu n'abansi bacu. Bazoranduka bongere, ntibavuze ngo bazocibwa, ariko bazoranduka, kuko abantu benshi bagiye badiringa n'amasami n'ivyo hejuru, ariko ikibazo s'amasami, ikibazo s'umutumba, ikibazo s'ivyamwa, ikibazo n'imizi. Haleluya. Iyi giti giciwe habari ivyiziro ko kisokongera kunaga, nisongera gusura kumva amama y'imvura, ariko iyo kiranduwe bakarandura n'igisizi cacu, nta vyizigiro bibe bigisigaye ko kisokongera kandi gusubira kubaho. Icatuzanye no minsi indwi no kurandura. Ngira umuntu hemende ati witegure kurandura. Ibintu bigera ngo vyari vyaragiye none vyagarutse, ibintu vyari vyaraheze none vyasubiriye, ntiwigeze wirandura. Iyo vyaranduwe ntibigaruka. Muriko muranyumva muri kino kibanza? Muriko muranyumva muri kino kibanza? Hari imigani itazokongera kandi gusubira gucibwa. Nerimuze hari imigani itazokongera kandi gusubira gucibwa. Ngo basekuruza bari inzabibuzi bicumbwe, amenyo y'abana bari yaziginywe. Iyo migani ntizokongera kandi gusubira gucibwa, kuko abari iyo mizabibu idahiye abo baragiye, ivya biragiye guhera. Hamaro generation sashirikiraza. Siriko muriko muranyumva? Generation y'abana badacibwa indasago. Generation y'abana batajana mu nzira bapfumu ngo bakingigwe. Am I talking to somebody right here? Hallelujah. Generation y'abana badaha imana z'u Burundi. Imana z'u Burundi nizi? Nizi? Ni Imana Israel? Ni Imana Abraham? N'izindi mana. Cyo navuga n'izindi mana na entité satanique. Murambabarira. Hari amadeba menshi n'uyu munsi ariko arakogwa kugira ngo bagarukane ibijyana no gusenga kiranga, ntibizokwinjira mu izina rya Yesu. Hari ibintu ngurumva ngo ibi bintu ngo dusenga ngo ni iby'abazungu, ngo dusenga imana y'abazungu. Who told you that? Mwari muzi ko ubutumwa bwiza imbere ko bushika ku bazungu les occidentaux bwamaze kwakirwa n'abanyafrika? Mwari muzi ko Simeon Munyekureni ugiye ava muri Libya yari umunyafrika? Negeru ivyo shaka kuvyinjiramo. Mugabo juste n'amayeri ya satani yo kutugarukana mu bwigwamana. Twarabiseze n'izo. Umviriza. Ayo tugowe nyene ngo badusubizeyo. Hallelujah. Hallelujah. Muriko muranyumva? Uzoranduka uhenebere. Ega niho bwaheze. Kuri wa munsi wari wihagarariye urabutwa ininga, umunsi abakavantara basahura ibintu vyiwe. Umunsi mumvirize neza, umunsi bakavantara des étrangers basahura ivyo byana ivya Yakobo, ivyawe. Nturetse kubifita kubera kutari ubifise, warabisahuwe. Nico gituma Yesu avuga ngo nta kindi kizana igisuma atari ukwiba. Satani nta kindi akora. N'uyu munsi he's tracking stars, he's tracking great destinies, he's tracking great dreams. Abantu b'amatete n'ababwiye niba ari kararondera
umwami w'Ababuloni Nebukadineza umunsi atera Yerusalemu. Ivyo shaka tuvyinjira mu gitabo c'ingoma za mbere. Bibiri ivuga ngo abantu bose b'abanyabwenge n'abahizi n'umwami n'umugabekazi n'abamikazi bose arabatwara. Abo yasize ngo bari banyarucari n'abatagira ubwenge. Ndico gituma sometimes ari umwana nasengeye mu gatondo, umwana famille yiwe barambwiye umwana dutahura ivyiwe ibintu akora kuva ari umwana mutaramo aramutegwa ahantu hari amafaranga aho twayanyegeje kene kurayo. Kabwe nto umwana muramunzanira umwana ndamwitegereje ndamubona kwinyenyeri iteye ubwoba mpamagara papa ndamubwira nti umwana musure kumenye uko ngene mu mutwara. Hari gitubona abantu mengo bari bizarre ni bari bizarre no satani juste ariko abakorera ko kubera iki arabona ubutunzi buri muri bo arabona ivyo akwiye gusahura muri bo. Uwabona katatsagize kuko arasoma aravuga ati uyu mureke yango je kweri ngo wanje nta kibazo yigeze agira ntaca afise muri we. Haleluya, haleluya, haleluya. Babuloni yahinduye system. Itwara abari bo bose, itwara ba Danieli, itwara ba Nehemiya, itwara ba Ezra, abashitete bakomeye. N'uyu munsi ni murabe mwishengero rya Kristo ereza bakuma umunsi ikigehe ari Imana ikirahindukiza ibintu mwishengero n'abanyamyidodombo gusa nta banyabwenge aba intellectuel. Satani ari yaranje ubyo batinjira mu nzu y'Imana kubera baje umucuka bamurikira bokora biteye ubwoba mu bwami bw'Imana. Mugabo nibo bari mu bubare, nibo bari mu maraya, nibo bari hehe aha tugasigana gusa abacitse ku icumu kubera ko nyene uvuga igifaransa neza ntaza haza ubudidinganya. Basa mu pastor uza gusanga ni bake yacitse ku icumu nawe nyene baraderibera bagasubika ata araturambiye nagende Imana igacimuhamagara kora ko nyene ni Imana rutunga boro. Haleluya, haleluya. Muriko muranyumva mugabo ishengero ry'Ibabuloni nzobabwira umwanya ni wadukundira ariko biragita the church of Babylon. Ishengero ry'Ibabuloni ingene ripanze n'abatashoboye kunyohwa na system ya Babuloni ariko bagumanye Imana. Nibo ba Danieli no musezero shashe biri abavuga ntibigeze bafukamira iyindi Mana cyangwa ikindi kigwamana kindi. Ntibigeze barya ibyo kurya byaterekerewe ibigigomana barya inyabutongo bakarusa kuba beza rukira umubiri uri riskuruta abarya ibyaterekerewe ibigigomana n'inyama n'ibindi bintu bindi. Ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo bari impoza ku buryo umwami yavuze ngo nta yindi Mana izosura gusengwa atari Imana y'Abakristo. Numva amen ya muri kino kibanza. Haleluya. Genda gatoya amaze dusimba hanyuma tuje mu nyigisho. Abanyamahanga bakamuzira mu marembo. Abanyamahanga bakamuzira mu marembo. Bazira nde Yakobo uwisezerano uw'Imana yakunze. Yesaya rimwe aravuga ngo nakunze Yakobo nanka Esawu. Mugakora ko yakunzwe n'Imana. Abanyamahanga bamuzira mu marembo bamugwaniriza mu marembo. Komeza mvirize. Bagapfindira i Yerusalemu. Bagapfindira i Yerusalemu. Nawe wari nk'uwo muri bo. Nawe wari nk'uwo muri bo. Yamara ntiwari ukwiye kuraba utwininga umunsi wa mwene nyoko ugeze. Ku munsi yashikiwe ko n'ivyago. Umunsi yashikiwe ko n'ivyago. Umunsi Abayuda bagesezwa ntivyari bikwiye kukunezerereza. Uwo munsi ntiwari ukwiye kukunezereza ariko araburabiwe ariko atakaza biwe ivyiwe biriko birapfa ibimugize biriko birononeka. Ntiwari ukwiye kunezererwa uwo munsi wewe. Ntiwari gutwengera mwijigo ku munsi w'amazigirizwa yabo. Abantu banje ntiwari kubazira mw'irembo umunsi baboneye ko amagorwa.
mbere ntiwari kwirabira utwininga agahahazo barimwo umunsi baboneye ko amagorwa kandi ntiwari gusahura ibintu byabo umunsi baboneye ko amagorwa komeza ntiwari ukwiye guhagarara mu mayira abiri ngutikize ababo bacitse kandi ntiwari gutanga amasigarira yabo ku munsi w'amazigirizwa yabo ku munsi uhoraho kuko umunsi uhoraho uri hafi umunsi uhoraho uri hafi uziye amahanga yose uko wagize ni kuzogirirwa ibyo wakoze nibyo bizogusubira ku mutwe kandi uko mwanywereye ku musozi wanje wera ibyo turabigaruka ku niko amahanga yose azokwama anywa na ntaryo mbere bazonywa bagotomere bamere nk'abatakiriho turaje rero kubitwereke rero hano baravuze abahoze bakugirira nabi abahoze batwenga uri kurasahurwa ku marembo abahoze banezererwa umunsi wo kuzigirizwa kwawe abahoze banezererwa igihe ivyawe bitari ko biragenda neza umviriza rero ariko ku musozi Siyoni hano turi ku musozi Siyoni ku musozi Siyoni si kibanza kiri fizike umusozi Siyoni haleluya naho twegereye haleluya naho twegeranirijwe Abaheburayo 12 ku murongo 22 nuko mwegereye umusozi Siyoni Yerusalemu ho mu ijuru ahari ikoraniro ry'isinzi ry'abamarayika ahari imana ahari amaraso avugiriza kuta ayabe n'abana b'imfura amazina yabo yanditswe mu gitabo cyo mu ijuru bari kuvuga constitution y'ubwami buganza hano muri nose ukungene imeze numva ameni meseza muri cyo kibanza mwegereye umusozi Siyoni hano avuze ngo nuko ku musozi Siyoni iyi rero niyo faze turiko turaja mu ishengero ikirizo kibanza ishengero turiko turahamagarirwamwo mwumvirize neza komeza hazoba ubukiriro ku musozi Siyoni muri Kristo Yesu hazoba ubukiriro wakira ubukiriro hejuru ubuzima bwa mu izina rya Yesu hazoba ubukiriro igihe turimo n'igihe cy'ubukiriro umaze kumenya ibijyana urudandazwa bwo ku marembo y'i Babuloni ubukiriro buraje numva amen meseza muri cyo kibanza hazoba ubukiriro mu cyongereza kujamo ngo there shall be deliverance hazoba kubohoka hazoba gakiza hazoba gusubizwa ivyanyazwe hazoba requisition divine hazoba divine settlement hazoba gusubirizwa haleluya ku musozi Siyoni biro mwana ati warasitse ku musozi Siyoni iki ni gihe cyuko ivy'Imana duteguriye ku musozi Siyoni atana kimwe kivuyemo zo tutangura kubitambukiramo no kubigenderamo abafise family ya muri kibanza ku musozi Siyoni hazoba ubukiriro uviriza kandi hazoba hera hazoba nukwera there shall be holiness iyo birikiravuga holiness irikiravuga to be set apart irikiravuga gusigwa ku ruhande irikiravuga kurobanurwa irikiravuga gusigwa ku ruhande irikiravuga gukurwa mu bandi irikiravuga gutandukanya ivyari byaracanganye ibabwira ikintu kimwe ku musozi Siyoni ntidusubira kwitiranwa n'abandi nani sikofisa abantu bakomeje baravuga ku musozi Siyoni nta confusion iraho hantu siko umuntu akaranyuva hari ibintu bishobora kwihenda bikagena kurindi zina rindi ariko byari birisanse kuza iwawe ku musozi Siyoni navuze ngo hazoba ukwera nta bintu bizorengana canke bizoyoba canke ngo bizimire destination yavyo ikiri destine cyose kuri wewe narivuze ngo ikiri destine cyose kuri wewe icyari gitegekanirijwe wewe cyose kibwiza kubi cyawe haleluya ntibazokongera kandi gusaba kukumara kw'imyaka yawe numva amen message muri kiro kibanza
ntibazokongera kandi gusubira kukunyaga inyenyeri zawe. Ibyagenewe umugisha wawe ntuzoribwa n'undi muntu, ntuzokubaka inzu ngo ize kubamwo n'abandi. Haleluya, haleluya. Hari umujene mu gatondo nasenge mfise ishavu ryinshi. Ni umujene tungana, tarantiwe, yuzuye amapotentiel, ndamuzi ngaha kumusaga. Mugarambwira ngo umukozi w'Imana, ikintu kiri ku metero 2 sinkikibona. Ndamubaza nta glaucome, nta kintu na kimwe sindwara batoye kwa mwangu, nta na kimwe. Cyane namubwira nti wowe amaso yawe barayaguze. Nabwiye nti wakoze kuza, turi mu bihe byiza, namutumira. Iyi misozi zo buri ngaha. Hari ibintu ntemera nk'umuntu w'imwemo. Iyo batangiye kubwira ngo izi ngwara niza abantu bakuze, ukabuzigwaye uri muto, bakugurije. Haleluya. Hari abantu bari defenseless. Sasa nagira vyiwe byo gutanga, atanga ivyo yivye. Iyo akubwiye ati umuntu w'imyaka 90 ari karahuma, it's normal. Mais un jeune de 35 ans atari karabona, why? Ko kwa muganga ngo bambwiye ngo mfise gw'intanga zireka gukomera kubiri. Tuzorangiza tugico nita spiritual cancellation. Annulation divine. Cyangwa annulation spirituelle. No, basubira na makomande yabo. Mwanyumvise? Basubira na makomande yabo. Wewe amaso yawe ingingo za ibikugize ntibishobora kuba commande. Ivyo bariko barasumisonako. Baza bakakaraba umuntu ari defenseless, umuntu atagira defense. Ati urya baraba kaza gusanga ni waba hari umuntu yigeze kugira ibintu kanaka akoze. Ntibikunda. Cyo tubana babwiye kazi ku marembo niho ducira imanza. Ngurumva ngo nikimana bishatse, urisirikare ko Imana bishatse. Bon, ma 20, somera 20 aho nyine 20. Iyi juste à l'introduction. 20. Ndakunda ino version. Yichongeza yes ivuga ngo saviors. Saviors, those who save. Muriko muranyumva. Bavuze ngo kandi abatabazi. Another version say liberators, aba liberateur. Saviors shall go up to Mount Zion. Raba kino kintu. To have dominion, to rule Mount Esau, and the kingdom shall be the Lord's. Ubwami buzoba ubwuhoraho. Isengesho ryanze kuri kiro gicana uko kwandika iburyo gutubereye mu ijuru, ubwami bube ubwuhoraho mu buzima bwawe, ubwami bube ubwuhoraho mu muryango wawe, mu byo uri kurakora, mu ruvyaro rwa ibikugize byose, ubwami bube ubwuhoraho. Amasi menshi ku mwami w'abami. Gira umuntu heranda ati icyo nicyo cyatumye tuza ngaha. Haleluya, haleluya, haleluya. Icyo nicyo cyatuzanye. Uraziyo ibihe bitoroshe bibaye ahantu mu kibanza kanaka, abantu b'inararibonye, abantu bashoboye, hari ama crise aba mu gihugu. Les années 1929 harabaye crise économique mondiale. Ico gihe baca batuma kabanyabwenge bose abasava bose twicare dusohoka nga twatoye neza ico gukogo. Haleluya. Baca baza gusanga igicumiro crise yabaye, habaye ibishomeri byinshi. Atera kubwivyo kugira ngo dushobore gusubira ku booster economy. Aho ni muri Amerika. Atereka dukreye ubuzi burava hehe. Baca bwa toke abantu ho muri Los Angeles nibimbi binogo muri Los Angeles, abo muri Tennessee nabo bavyimbe, abo muri Tennessee bacagenda Los Angeles kuzibira gufurira ibinogo
basize bimvye abana nabo baje kuzibira ivyo abandi basize bimvye ibaze barimvye ubundi araje kuzibira gufurira ni nkuko cafuze iyo mpunzu Ardine muri clean shop agaca Haleluya muri ko muranyumva bigenze gutyo bariko umva byari bikorwa biruhisha kwimba no gusura kuja kuzibira cyangwa gufurira ati turakeneye amazi ati nta muntu afite amazi ngaho haba amazi bagaca badandaza baje kudandaza bacaja kurangura abandi ati none ndataha gutyo nyene atacu njanye bakabahemba gutyo niko bavuye muri iyo crise bakreye akazi natwe turi ngaha nk'inama ikoranye kugira twige ibibazo bihanze imiryango yacu kandi tuzosohoka muri kino kibanza dufise solution nijara umupapa twari turi kumwe yanyibukije ikintu arambwira ngo oje n'umuryango wanje nawe babwiye ngo yatabapote ngo nari gupfa n'uyu munsi ntarongoye niwe wenyine yarongoye mu muryango nawe nyine kora ko duhuye ndamugura amaso ndamubwira ukugenda bwiza kubaka ibicane Haleluya we wenyine cyane ntihegende ubu mutabazi umucunguzi umuryango wawe Haleluya uriko muranyumva wow uyu munsi ngomba kuvuga gato yakubijanye n'igisagara Babuloni sindavuga urudandazo rwabo ariko hagataho genda Ezekiel 28 turasoma umurongo wa 15 na 16 gusa waragahore mu ngeso zawe zose you were blameless in your ways uhereye umunsi waremewe ko from the day you were created gushitsa igihe ibigabitanyo byakubonetseko till unrighteousness was found in you mumvize rero ibigabitanyo byamuhozeko ivyari byo says ibitayega by'ibidandazwa byawe mu gifaransa avuga ngo par la grandeur de ton commerce ibigabitanyo byabonetse kuri Luciferi the light bringing Luciferi si izina ribi Luciferi sigura utwara umuco Satani ni adversary l'adversaire Imana yamuhoye sikindi ikigabitanyo cyabonetse kuri Satani sikindi n'uyu munsi nivyo biriko birabera ku barembo y'Ibabuloni Niki in the abundance of your trade you were filled with violence in your midst and you sinned so I cast you as a profane thing from the mountain of God and I destroyed you O guardian cherub from the midst of the stones of fire Mubiza mu Kirundi ibitayega by'ibidandazwa byawe byatumye wuzura umujyano maze uracumura nico catumye nguhindira nk'igihumane nkagukura ku musozi w'Imana narakugesheje yewe mukerubu shanje amababa ngukura hagati ya yamabuye yakumuriro ngukura hagati ya yamabuye yakumuriro yaho wiki urudandazwa narababwiye urudandazwa ntiruri physical mugabo nimba urudandazwa ruri rentable abantu benshi bari kubarungukiramo n'urudandazwa Satani yatanguje kuva akiri umukerubi ashanje amababa gufata ibintu bya naka akabihanaka mwibuke agiye kugerageza Yesu yamubwiye ngo niwapfuka mukansenga ubwami bwose n'ubwiza bwabo
ndabuguha mugabo hamwe yavuze ukuri yavuze ngo kuko nabuhawe si Imana yigeze umuha yabwatse uw'Imana yarabuhaye Adamu. Haleluya. Nisho gituma Yesu amwita umusuma. Ibidandazwa vyiwe tuzobibona how he empowers aba bo nigeze kubivuga ntabwo kuvuga ibijana n'amabanga y'ibicana muri Komba Hindu Debo. Hari umwana umukobwa twasengana mu 2005 na gatandatu 2005 na gatandatu tumusengeye deliverance ntiyahera iryo joro umwokre we amutwara muri Eglise Pentecote ngaho mu Kibenga 6h du matin hakoroka umushehe araza yinjira muri Pentecote araza baramubaza tuwoshaka iki ngaha ati je nshaka mu mpamagare abantu bariko barasengera umuntu ari ngaha ati ubashakira iki ati shaka ndabavuze kubera ko uyo muntu uyo mwana bariko barasengera ibi muri mwo hamwe vyo muvamo ati hariho ibintu bizoca bitangura kuba vyagahomera bungo canke biteye ubwoba ari explica aravuga ngo hari abantu bagiye kurangura musi y'isi ibiri muri we nivyo bibapermeta gukora urwo rudandazwa hamwe ibiri muri mwo vyo muvamwo mubandanije bo musengera abo bantu ntibazosura kuduga kwisi acubunyene hari abantu bariko baraduga bari mu ngendo imitima yabo igiye guhagarara ufite uwo mwana w'umukobwa bari bamugize Davitse gute ihwaniro niwe bari barugaraniyemwo ibituma baprospera hano muri nose atubunyene hari abantu babategetse mwari muzi ko hari abantu kugira ngo ntibave ku ntebe bicayeko bataza kubanza gucisha mwari mubizi hari umuntu miso amateza kuja gukonsulta mabwire kubwo gusinzira k'umusentinere yitwa Adamu kubwo gusinzira k'umusentinere akomeye papa wacu ukwizera yitwa Aburahamu mwari muzi ko Abisirayeli babaye mu buji imyaka amajana muri Egiputa kubera gusamara k'umuntu umwe rega si ivyaha bakoze bamazwe igabo n'itiro ry'umugabo atakabiriza gusinzira mbwira umuntu ndi wabutse hari abantu batazonyagwa kubera twebwe nico gicuma iki gihe ni gihe cuko itandukaniro rigaragara itandukaniro numva meni meseza muri kino kibanza Aburahamu arasinze mu mwatabiza gusinzira ngo kukirenga zuba nk'ibisiga vy'amero biraza bigibimaze Imana iramubwira ati uko nyene unyagishije uruvyaro rwawe ruzomara imyaka amajana ntigwari bwanabeho mugabo kubera icyo yakoze kandi aho nta vyagize vyari bwatangwe mugabo yakoze ikosa mu isi y'imhemu aho abamukomoka ko bose bitigwa izina ryiwe babiza gusubisa kuko mabwire ikintu kimwe dans mon spirituel icakozwe cyose gitegeza kurihishwa bijya ubiriza ibi mwisi tuvuga ngo mpeberasha mwisi y'imhemu ntibaguhebera ngiye umuntu ari wandi wabo mwisi y'imhemu ntibaheba rien ne se perd ngo gira ikigongwe oya ntugira ikigongwe n'Imana yari gushobora kugira ikigongwe bikagenda ukundi kuntu mugabo ikigongwe Imana yagize yemeye gusacrifice umwana wayo w'ikinege siriko muri ko muranyumva haba santine ibibazo dufise n'inderetsi zasinziriye cyo bituma inyuma y'ino conference tuza mu rukurikirana rundi gwindi conference yindi tuzovuga igikogwa c'abasenzi intercessory ministry
Haleluya. 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 Bibiri ivuga ngo ubwami bw'Imana bumeze nk'umuntu yabivye mu murima wiwe uburo. Birivuga ngo mwijoro umwansi wiwe araza. Umwansi we yaje ryari? Mwijoro. Yavuze mwijoro ni mu rya mwanya uri kuraba umunyantege nke. Nico gituma mbabwira ikintu kimwe. Ubwiza kugira solution de rechange. Mu mwanya ugiye ku munyantege nke, rondera undi muntu hagara mu kirengero, kuko intege nke ntibazitorera mu isi y'imwemu. Kandi ntizovuga ngo ngurumva ngo narindusha. Paul aravuga ngo munsengere. Yesu nta kindi yarabaduganye ku musozi ababwiye ati umviriza ni musenge. Agarutse asanga yasenze wenyene. Ubiza kugira prayer partner. Ubiza kugira umuntu nimba ugiye ku negocia dossier usiga mu kirengero, kuko abandi nabo nyene baba babikoze muri ubwo buryo. Siriko muri ko muranyumva. Ntugende gutyo nyene ngo bazokuraba ngo urashobora kufisa igikundiro. Abantu b'igikundiro benshi banyazwe. Cyo gituma musiguza avuga ngo impaya amaguru sizo zisiga abandi. Gira ubwenge ko ni wa buri ubwenge. Bibiri ijambo rimwe avuga ngo nzoguta. Haleluya. Haleluya. Aba sentinelle babiri basinziriye. Umwasa araza mu ijoro abiba ugwamfu. Bavyutse mu gatondo basanga uburo n'ugwafu byose biri hamwe. Abakozi buyo mu boss sinyo navuga gutyo. Paramubwira ati turandure toya. Mwabumusanga muranduranye byose, reka bikurane. Mu gihe cigenya bizo byaheje kwirike utandukana. Cyo kubabwira shengero. Tuza kuba apostolique, tuza kuba prophétique, tukaba missionnaire. Prophétiquement parlant, turi mu gihe cigenya. Turi mu gihe cisarura. Turi mu gihe cyo kwimburira Imana. Haleluya. Haleluya. Satani hakindi yahowe urudandazwa. Gena gatoya mu vyasho Yohana 17. Somera ku murongo wa mbere ku murongo wa kabiri. Haza umwe wo mu mamarayika bo mu marayika ndwi bari bafise za nzavya ndwi, avugana nanje ambwira ati ngwino nkwereke iteka rizocigwa maraya wagahebuza. Muca karongo maraya wagahebuza. Maraya aretswe matangure kuvuga Babylon. System Babylon ico arico. Maraya iryo jambo manze bwira kuko byose uza kuvuga bihagaze ngaha. Avuze ngo nkwereke iteka rizocigwa maraya wagahebuza. Mushobora kuvuga ngo I will show you the judgment of the great prostitute who is seated on many waters. Mukino avuga ngo yicaye kwiteraniro ry'amazi. Nticaye ari hose. Burya hari bibanza bibiri bikomeye mu marembo. Hari ubwoko bw'amarembo menshi. Mugabo irembo rya mbere ikomeye na amazi. Guverinoma ya Satani iri mu mazi. Ahari ikigatanya cyitwa Leviathan. Iyo usomye muri dictionnaire y'igifaransa Leviathan bayita igisigo kiruta ubushobozi bindi bisigo bindi byose. Entité satanique iri hejuru yandi ma entité satanique. Nico gituma system ya Babylon ntiri mu ijuru rya kabiri. Aho naho nyine hari intebe ikomeye. Niho hakorera yindi entité satanique nababwiye ejo yitwa Ziz.
Hallelujah. The sky monster. Aho niho haca haza babwire. Mbariza umuntu ari wande yiwawe uti internet iva he? Tuje muri science gatoya. Mwese mumva ngo hewe ngo connection ziva he? Hehe. Internet. Aba bose ibi byose internet dukoresha ariyo umuvyeyi mama w'amateknoloji yose akomeye uyu munsi ahari mwisi iva mu mazi. Hanyuma iri kirakora bayidandaza gute? Bayidandaza sous forme y'umuyaga. Umuyaga ni hehe? Ijuru rya kabiri. Abo tunigana saba inyama n'amaraso, ariko n'abakuna baganza isi y'umwiza. Isi y'umwiza bariko navuga deuxième ciel. Turi kumwe? Ivyavuye mu mazi bigaca mu kirere nivyo bica biza kugira kugaragara ngaha kwisi. Aho haca haza ya entité satanique nababwira yitwa Behemoth. Ivyatunganirijwe aho hantu bica biza gushitswa kuri twebwe. Nibi tugendana, nibi dufise. Mwavyumvise? Uyu munsi igihugu gikomeye n'umuntu akomeye n'umuntu afise accès kuri information. Israeli nagahugu kari munsi y'u Burundi. Mugabo nimba hariho ikintu Imana yabahezagije ni accès ku kintu cyitwa information. Uwakoze watoye wavumbuye formule yavuyemwo uyu munsi bombe atomique ariyo uyu munsi bihugu biriko nigi gituma abanyaburaya badatera Uburusiya. Nikora ko Uburusiya uyu munsi nibwo bwa mbere budisposa ibi gwanisho ruho nyanganda vyinshi iri hejuru ya meme ya Etats-Unis. Kohe du Nord sigugi kangani mugabo nacu cari komeje mu bijanye n'ibigwanisho. Ninde yabivumbuye? N'umujuife yitwa nde? Ntimumuzi? Einstein. Muriko muranyumva? Uyu munsi ukuganza uyu maraya wagahebuza bariko baravuga puissance politique, puissance économique. Raba uyu munsi umugabo witwa Elon Musk ngaha muri Afrique du Sud ashobora kubahuka gupibria ama video y'ibitera soni ya president w'igihugu cyambere gikomeye ngaha muri nosi Donald Trump. Akavuga ati ni cyatumye atogwa ari kubera jewe umuntu. Mugabo uwo muntu yishimirije iki? Afise iki? Afise ikoranabuhanga. Kugira Donald Trump atware yiyegera yishize ko bande abagwiza tunga kandi abagwiza tunga uyu munsi bakomeye bahari. Uwa mbere nuwo nyene ari mu bijanye iki nibigenda juru, ari mu bijanye n'imodoka zitwagwa n'umuyaga nkuba, hari mu bijanye iki nikwana uyu munsi Twitter ni yiwe ariyo X ba Mark Zuckerberg nabo n'abandi bace baje mu budandaji. Abantu bakomeye uyu munsi n'abantu bafite access kuri information ni n'abantu bagize iki babadandaji. Uyu mugore bariko baravuga bavuze umugore ni system yisi ihabwa ubushobozi. Raba n'uyu maraya wagahebuza, bavuze maraya wagahebuza suko asambana mugabo nuko afise amapacte yagize amalliance. Iyo bavuze ubundi ubumaraya muri Bibiliya bariko baravuga amasezerano yavanganye.
muriko muranyumva bavuze rero ngo Mariya w'agahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi bavuze amazi menshi aya mazi asobanuye iki aya mazi asobanuye abantu les peuples umviriza musingene bacha bavuga kuri verset 2 bacha bisobanura uyo abami bo ku isi basambana nawe uyo abami bo ku isi basambana nawe si gusambana mu buryo bw'umubiri twumva ariko abakeneye gukomera bose cyane cyane abami bo mu isi baje kuyana isezerano hamwe nawe baje uravyumva gusezerana nawe uduhe gukomera natwe tuguha ibyo ushaka mu byo system Babyloni ikora no kwimpawaringa abami bo mu isi mu buryo bwose kugira ngo akomeze kwiyempoza hano mu inoze muriko muranyumva nicyo gituma ibishenge tubwiza kubimenya ntituzoshobora gutera bwa bwami natangwe ndababwira tudafise ivyankenerwa byose ibisabwa byose apana twebwe bivuye kuri uyu Mariya w'agahebuza mbwa bivuye ku musozi wera Siyoni muriko muranyumva bwira umuhende bati birakunda ko ushobora gukomera utapfukamye utagana isezerano na Mariya w'agahebuza Haleluya Haleluya Abrahamu nivyo nimerodi yakomeye kubera uyu Mariya w'agahebuza muga Abrahamu nawe yakomeye kubera Imana yaremye ijuru n'isi nicyo gituma nimerodi yubashye igisagara gikomeye giteye ubwoba mugabo kandi dusomye abaheburayo hari undi mubatisera hari undi mwubatsi yitwa Abrahamu genda gato tugaruka ngaha genda gato mu baheburayo 11 ku murongo wa 16 n'icyacumi Abrahamu akomera yagize kubona yagize gutahura ibintu raba ariko noneho barifuza igihugu kirusirije ico kuba ciza nico mwizo nico gicuma Imana itamaramazwa no kwitwa Imana yabo kuko yabateguriye iki mbabwire ukeneye igihugu fata igisagara ubuzima bw'igihugu uburabira mu gisagara la porte y'igihugu ni gisagara tutuma hano babona igihugu kirusa kuba cyiza mugabe Imana yabaha igihugu Imana yabahaye igisagara isengesho ryanje kuri kino gicaniro Imana iduha ibisagara naravuze Imana iduha ibisagara Imana iduha ibisagara haleluya mugiye kigiye kuza reka nshaka ndeke no kurabivuga mugabo hari kumwe tugiye kubikora tugiye guposeda amarembo yose y'iki gisagara ariho hazova ubutabazi bw'iki gihugu muriko muranyumva Abrahamu nimerodi yubatse igisagara Mariya ari hejuru y'igisagara ariko kandi hari uwo tubwiye yitwa Abrahamu nawe ijambo ry'Imana tubwiye ngo kuko yararorereye ca gisagara ari kuri verset 10 cyubatswe ku itanguriro umugezi n'umwubatsi wacu ni Imana raba whose designer and builder is God ntimugire ngo nikindi ivyo turimo muri kino gihe kubijanye n'urudandazo rwo ku marembo ni ntambara zabubatsi abari ku marembo hari ivyo bariko barubaka ni structure n'uburyo ni system nico gituma mwisi nta ukomera atabaye empowered n'amarembo y'Ibabuloni kura ko bakeneye kugira iki ya naraberetse kuri ya dollar rimwe ya pyramide iya pyramide ofete njya to Babel kandi nubugiye kura mwari muzi yuko ibi singene izamo cyane
kumbure peut-être umunsi natanga kwigisha ibijanye na eschatologie, peut-être umuntu azobazana n'ama image. Uravye ukungene Union Européenne yubatse, ugaca ugenda ukaraba umunara w'ibaberi bashaka kubaka, n'ukungene wase aho bagejeje n'ubu structure plan uravye ya Union Européenne yubatse co kimwe n'ukungene urya munara wari kubakwa. Numero 2 ntihagaritse projet yiwe, uyu munsi ariko ayikora mu bandi bantu. Nico gituma nk'ama signe canke amalogo framasonique canke yaba Illuminati uzosanga ibintu by'ama pyramide, uzosanga ibintu by'ama équerre, uzosanga ibintu by'ama kompa. Ni kuvuga iki n'uyu munsi they still building something. Nabubatse n'uyu munsi. Ama société secrète nabubatse gushika uyu munsi. Muri ino se hari abantu bagurana ama leta na Amerika, hariho abantu ifitiye amahera, kandi abo bantu bari muri aba bubatsi biki gisagara. Ndangize kuri kino kintu, ivyo bakora vyose nta handi hantu bariko baratuzana. Nico gituma nka twebwe iwacu hari ibyo batwempoza kugira ngo bashobore kuduha imfashanyo. Akarorero ni muhe uburenganzira LGBT n'akarorero. Nyuma nababwiye nigeze gukora deliverance umuhungu mupede yari kuri taxi vero, aza ari ukanga inyuma yanje apotra ndahagarara, harambwa ati ndagusabye ndashaka umumubona nuzoza unsengere. Ndabwira nti sawa reka tuzovugana, ngo ariko birihuta ntiwoshobora kumunshiriza ku mayange. Acambwira ngo jewe ndi muri ba bantu bakunda abo basangiye igitsina. Ndavyumvise iyo ndwi nyene nashe namuhumonana ibintu yambwiye. Twebwe visa tugiye gukorera Imana ugira mu Bubiligi muri ambassade y'Ababiligi biratworohera. Mugabo umunsi umwe muri Finbank umukobwa wanje yari nariyo, acambwira ngo ngurana uyu muntu ngwaseze ngo ngundindire gato ngiye gusaba visa ngaho wana Finbank ahi na ambassade ya Belgique ahi naka program ngiye gusa ndagarutse kada bikine neza. Bora konde hana basindira bace bavyuka. Ndaje rega heze umwanya tukiko turaganira ngo urumva rero ngo baramaye visa ngo rego cyadusubira ngo fete kubera iki mara y'abagahebuza. Imbabwire nukuri je Donald Trump sinamukunda ngo ni kubera ngo ari iki, mugabo ari ikintu kimwe ndamukundira, aracafise agatima kabase kurubiwe bahoze basenga Imana y'ukuri. Ntimuge ngo ari kindi bamuhora si umunyepolitike, ariko muri bimwe ndamukundira. Hariho programa yarindirije yatebesheje. Iyo hasura kuca haza aba demokrate muri kino gihe twari kuba tugiye. Charles LGBT kandi ukukuza kwa kabiri kwiwiwe je iyi profesi narayibonyerezane 2007 n'umuprofeti yitwa Kim Clement, yari umupianiste, yari umuadorateur, ariko aravuga 2007 aravuga ngo hazoza muri Maison Blanche umuntu azoba trompette, we shall be like a trumpet to the kingdom of God. Ati kandi Imana izomuza muhemu Imana muri Maison Blanche. Ati nivyo ndabona avuga ngo impeachment biye yine vyabaye. Ati ariko amamanda abiri azoya heza. Uravye Donald Trump ibintu vyamubaye ko nibitangaza ko badakunda politike na geopolitike nta kumvye, ariko
ubundi ni gitangaza ko na yaragarutse mugabo si kubera ikindi nuko Imana ibona ko ishengero ritaraba ready enough kugira ngo ishobore guhagarara neza hama ishobore guhangana n'ujya maraya wagahebuza yicaye ku mazi menshi. Haleluya. Ndangize kuri kagakunda ko ndababwira mbo wa muntu atarambwira ngo jewe abantu benshi n'abatwaye mu mahanga. Atarambwira ikintu kimwe ati mu ambasade burya hariho systeme y'abantu abaja bisi y'umwiza bariyo. Ati nka twebwe tumeze gutya. Ati twe turafise ibitwava dufise n'ama ID yacu ku buryo umunsi umwe umukozi telefona mabuja wiwe ati mabuja iyo ugiye hari umugabo ahoraza ngaha bagaca binjira na boss mu cumba. Ati sindi ryo bagiye gukora. Ati vyakweri ati umunsi cagarutse ico kigabura amamagara cyagisipe kidebarse wa mukoza telefona inabuja aje yuguruye asanga ibara ararengegwa. Umugabo wawe akuvanga ku mugabo acamagara polisi biramurengera naco kirihagara kuko kirabimbarira ngo ndihagararako ngo namubwira kumviriza madamu nguyu turamusangiye ngo nanje n'umusheri wanje ndavuga hewe maraya wagahebuza turamusangiye nanje n'umusheri wanje. Polisi iraza bagiye baramutora baramuriza ngabo sinzi ukuntu ca telefone muri association ntibamenye ingene bigenze n'abantu nabo turiko turabona mugabo ni systeme y'Ibaburomni bakomerera mu mpisho umunsi umwe ukababona babaye abantu bakomeye. Ndago ndabwire ko association yabo ngaha muri kino gihugu irakomeye. Ako kanya bagiye abona wamufashe avuze ngo nimumurekure ngo agende mu macara muhamagara ati kubera iki udafise ID kuko urumva ugize ikibazo uwari ahari hose avuga matrikire yiwiwe ntamenya ramforo yivuye. Ibi biri ngaha muri kino gisagara turafise abajene ngaha ku Musaga ku murango baba baryamye mwijoro niho basohoka bari véhicule bari bavyumva mu mvugo y'igisagara barasharamye. Ayo mafaranga ava he? N'amafaranga bakura kuri uyu mugore maraya yicaye ku mazi. Muriko muranyumva nuko nzobabwira amabanga muze mwiteguye. Ako kanya bacambwira ati icatumye bitugora kugira ngo urekugwe nuko twakurondeye muri database turakubura. Cyabwa ati ntacu nzoza mu nyarujise barafisa ama ID yabo. Garuka gatoya ni juste gatoya bavuga ngo mu ruhanga rwiwe handitse ko izina di blaspheminga Imana singe no kivuga mu Kirundi. Okay, havuga ngo mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo Baburomni hahambaye. Raba kino kintu nyina wabamaraya kandi nyina wibihumanya vyo mwisi. Mu Cyongereza havuga ngo and on her forehead was written a name of mystery, Babylon the Great, mother of prostitutes and of earth's abominations. Nzo babwira ikintu kimwe mu vyo Babylon ikora birafise umunsi wavyo harimo kuzana amaculture, kuzana ibintu impuzu, imvugo. Uyu munsi ni mugende murabe abantu bakurikiranwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi n'abantu bavuga ibishego, n'abantu bavuga ibintu sigo muri ko muravyumva. Iyo video nti umve nawe busanga wayiravye ndakuvuze
bagupropose video amabanga y'amarembo fyu uturengana bamufashe ariko arasambana uyu munsi ni mbabwira ntimubironderere kure. Babylon the Great, the mother of prostitutes, ariko arakora. Uyu munsi ni murabi mu misi mikuru umengo ni exposition y'impuzu zerekana ubwambure. Siko maze kubibona nta kindi ntibiva handi, biva mu mazi, biva kuri uyu mugore. Umuntu akumva nukizizwa arakubwira ati oya yiduze bazoce bazi ko ni umukecuru. Hewe nawe Babylon ikiragukorerako. Siriko muriko muranyumva. Abagenda gusa, abagenda amenya bari influence n'uyu mugore, bari influence ni system ya Babylon kugira ngo bazane ibigwisha. Uyu munsi n'amatere mari karaza, abantu bari muri fashion n'abartiste isuzuro nkwanyo kukivuga. Haleluya. Biriko biva he kuri uyu mugore kuko mu ruhanga rwiwe rabi izina yanzeko Babylon hambaye, Babylon the Great. Mugabo ivyi Babylon, ivya marembo y'Ibabuloni twebwe ishengero turiho ngo tubimenye hama tugireke tubisamba mu gihe cacu. Hariho abatavogerwa, hari ibisagara bitavogerwa, hari abariko bararokwita cyane kugira ngo batuzanire imico yawe. Ko nongo kameme ngo umusirimu, ku umusirimu uyu munsi bisobanura iki? Ku umusirimu uyu munsi ni gukora ibintu biri abnormal. Uyu munsi ku umusirimu ni gukora ibintu by'isoni nke. Iyo umuntu ebana yasarishije arabati by'ukuri n'umuhizi. Uyu munsi umuntu agiye kuri ekara ya televiziyo akavuga ibitera soni ataba umustar. Nzobabwira no kungene uyu mugore ari we ariko vuga gute aratuma arakoza amaskandal ku bakozi b'Imana. Ni system ya Babuloni. Umupastor akikura igafu inyanga. Uyu munsi ari ibintu biri birabwa. Icambe n'ibitera soni, ica kabiri n'abakozi b'Imana bakoze amadega. Eko musigarukirize ngaha. Muteza kumenya neza aho turi, ivyo turimo muri kino gihe ibi biri prophetique. Uyu mugore yararungitse ingabo nyinshi ziwe zitaboneka, aba mari n'aba femme de nuit uyu munsi bateye n'ingo z'abana b'Imana. Uyu munsi abagabo basigaye bimastirwa bafise abagore barenzeko kubera uyu mugore. Ikindi ariko arakora ariko arasepara ingo. Umugabo akamukubita viza mumbabarire. Ntimushobora kunkunda nta kundi muri byose muzonkundira muri bimwe mugabo kuriteza kukuvuga. Agafata umugore akamutwara muri Amerika. Umugabo agacarindira imyaka 10 atarahavye umugore. Bagaca banamubuza yuko yihenza agasohoka. Bazocamwaka impapuro. Abana bagakora batariko barabona abavyeyi babo. Nabo nyene ubwabo ntushaka kumbwira ko bari sepa Imana muri programa y'Imana. Nico ni road ya Amerika cyose ari karagwanya. Ni system ya Babylon ikiragwanya. Nuko umugabo n'umugore batahama. Satani yakoresha system iyihe mu gukora danaza kwa mutahe wa mbere. Ngaha muri nose aho hawe n'umuntu. Yahengereye Adam atari kumwe na Eva. Yaganirije Eva Adam atari hari. Absence y'umugabo niyo yatumye umugore akora icyaha. Icyaha kiba kicinjiye mu isi. N'uyu munsi niyo system iri kirakoreka. Abantu kora yamwemeye nyawihebuza nababwiye itewe na Behemoth, abantu bakadeprima bakuvume ngo barapfuye.
ariko reka nimba twopfa reka dupfe twizeye kuko hariho ikibanza cyiza ijuru ryaduteguriye. Siniko muri ko muranyumva muvyo urudandazwa rukoresha gutuma abantu badeprima, abantu kuva kumengo nta buzima bafise. Hewe genda urondera ubuzima sindavyanse mugabo nimbagiye mugende mujanye kwe nguruva ngo ibintu vyanje ngo birimo ngo inzitizi n'abimana igiriye ubuntu reka binabinyarutsa mugabo abantu satana akavyivangamo imyaka 3 4 5 6. Haleluya. Ivyo biri mu manama yakozwe dusepare ingo, umwana ukamugutwara ataragira ubwenge kugira ngo baje kumwigisha abakarudaye. Umwana akazogaruka atatushobora kuvuga. Amashure meza uyu munsi ariko araza. Naratangaye aho cyubahiro hari abafise y'abana. Cyambona umunsi umwe bariko baracelebra Halloween. Halloween abatayizi n'umunsi n'umunsi uyu mumaraya uyu mugore yicaye hejuru y'amazi yakeye, umunsi wahariwe abadaimoni abapfuye imizimu. Iyo badekora bisiga amaraso vyarashitse ngaha aho kuri cyubahiro ngo ni Halloween day. Come on, niyo muza kwigisha abana ni muri abiyo muri ko murabajana kuko uyu mugore ya deploye ingabo ziwa ahantu hose. Simvuze ngo ntibazeyo mugabo bagende bafise uburinzi bari kwisezerano. N'aba Daniel barabaye Babuloni kandi bahesha icubahiro Imana. Nawe abawe babe nk'aba Daniel nubanyagije gutyo nyene. Rimwe mwene dacu mwarambwira ati abana bana bakuye kuri Belge kubera ko bakuyeyo ati kubera ko barataye indero. Umwigisha aza kubigisha yambaye agabutikopa. Uyu munsi abana aho kuri Belge bariko barabigisha homosexuality abazage. Umwana bariko baramwigisha yuko urazi papa wiwe atari papa wiwe, ashaka kuba papa wiwe ashaka kuba mama wiwe. Turiko tuja he? Turiko turegereza umuhero wa byose. Muriko muranyumva? Nico gituma Imana ishimwe. Hariho abandi bana b'Imana batahuye ino system ya Babuloni. Uyu munsi nabo ariko baragira iki? Baragerageza gukontrekara ivyayo. Hari amashuri nk'isure nzi ryo muri Canada nuko bese babizimbye. Abana bigishwa mu ndero ya Gikristo. Umwana bamwigishiriza muri Bibiliya. Iyo Amerika mwumva ntiyakomeye kubera ikindi. Iyo Amerika yakomeye kubera ko abape fondateur bayo kiretse abaje mu nyuma kubinjirira barabahunze ihamwa ryari kwera muri Europe baje bazanye Imana. Mugabo uyu munsi Imana barayisohoye mashuri. Umwana ashaka guhagarara akagutuka mu uravyumva mu gifaransa ciza. Ahiburaya umwana atelefonye polisi bashaka kuza polisi rafise uburenganzira bwo kwaka umwana bakamushirunda murera. Shabati we vyakunaniye. Cyose ni system ya Babuloni n'urudandazwa rukoraba. Kuguruka amaso dusenge tumenye ibihe turimo. Magure ko maguru yanyu dusenge. Kirigiye cikanguro aho abacunguzi bazoduga ku musozi Siyoni bakaganza abo ku musozi wa Esau kugira ngo ubwami bube ubwuhoraho. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna misamaso yacu Mana yacu turagushimiye, turaguha icubahiro. Uri mwiza kandi tugira neza ko bukeye ko bwije. Tugushimiye ubuntu ineza na cyane cyane muhemu wawe ahishura amabanga ariko araduhishurira amabanga
ijambo ryaratubwira yuko abamenye byinshi bazobazwa byinshi. Nturi kurabiduha kubimenya gutyo nyene, ariko nuko mwami Imana yanje kwizegwa uri kurifuza ko tukubakira hano muri nose ubwami buzotanga karuhuko ku bantu bawe, buzoburinzi ku bantu bawe. Senge abana bamwe kumva ano majambo, bariko barumva buno buhishuzi. Ibi Daniel yarabwiye ngo domesha kwishashara kuko bitahawe abikigiye kumenya, ngo ariko abo mu gihe ciherezo bazo bafise ubwenge no kumenya ko gushobora kubitahura. Ndasenze Imana yanje yo kwizego turi mu gihe Daniel yabwiwe ngo abico gihe bazo bafise ubwenge bwo gutahura. Jambo ryerekana ngo bene Isakari bari bazi kugendereza imyanya n'ibihe, bakamenya ico Abisirayeli babwirizwa gukora n'ico Imana ishaka. Ugurura ubwenge bwacu, ugurura gutahura kwacu, suka imwemu yukumenya muri kino kibanza, gutahura muri kino kibanza, y'ubwenge muri kino kibanza, y'ubuhishuzi muri kino kibanza, kugira ngo dukomeze kwihweza tumenye neza ibyo twizigizwa nawe uzobukoze. Ibisigaye mu Imana wihagurukirize aba Yakobo bagiye guca urubanza ku musozi wa Esawu, kugira ngo ubwami bube ubwawe. Abagiye guhagarara ku marembo bakavuguruza n'izina rya Yesu Kristo, amaraso avuga ibindi atavuga ivyiza nk'amaraso ya Yesu. N'izina rya Yesu Kristo Mnyanazareti, amaraso atakarondera vengeance, amaheglement de compte arondegwa kuba ku marembo y'i Babuloni. Mana uhagurutse abana bawe nk'ingabo mu miryango yabo, bagiye guhagurukana umuriro. Ijambo ryatubwiye ngo aba Yakobo bazoba umuriro, bazoba umuriro, bazoba umuriro, bazoba umuriro hatanu mavuyemwo. Mana tucika imiriro, ducurire ibishingwe abenesa, abenedom, abi Babuloni, n'izina rya Yesu Kristo. Ubwami bube ubwawe uhoraho, uzobukoze. Turagushimiye, turagusize hejuru, turagukomeye amashyi menshi kubyo ugiye kubandanya ikora, werekana ugaragaza izina ryawe rihabwa icubahiro mu mahanga yose, n'izina rya Yesu Kristo. Isengero ry'Imana muti mujana umugisha w'Imana. Tuzokomeza ku munsi w'ejo. Imana ibahezagire.